Ndabashimiye kuba muriko murakurikirana kino kiganiro ya Cher Niyonizigiye kandi ndabahaye kaze kugira ngo tubandanye turabira hamwe ico Imana dushaka ko ico Yesu Kristo yadutumye gukora tukiri bazima tukiri kuri ino si. Muri iki kiganiro ndaza kuvuga ku ijambo rivuga ko ari twebwe jewe na wewe Imana yatumye gukora bimwe muri bijya dusabira igihugu bivanye n'ivyo yaduhereye ingabire n'imihamagaro. Iyo turiko turasabira amahoro igihugu, iyo turiko turasaba gutera imbere, iyo turiko turasabira ababanyi, iyo turiko turasabira ibisagara bigize kino gihugu, bimwe mu vyo dusaba ni twebwe nyene Imana ishaka gukoresha kugira ngo bibeho. Nta muntu ashoboye kubikora vyose kuko ntidufise ingabire zose, ntidufise imihamagaro yose, kandi ntidushobora gushika ahantu hose, hariho ibiturengeye. Ariko ivyo bikurengeye hariho uwundi abishoboye. Nk'abana b'Imana rero, umwe wese hari ivyo Imana ishaka kumukoresha mu buzima bw'igihugu ciwe. Dufatiye ku vyigwa canke ku nyigisho zimaze kurengana za vuba, twarabonye ko Uburundi co kimwe n'ibindi bihugu Satani yabwinjijemwo ibinyoma vyiwe kugira ngo abuzimize, maze ababurimwo babeho nabi mu buryo bunyuranye n'ivyo Imana ibashakira. Twarabonye ko ivyo binyoma Satani yinjiza mu bantu ari vyo vyinjira muri culture, mu mico y'abantu, bigaheza bikaja no mu kuntu inzego zabo zikora, maze bigatuma ubuzima bugorana cane kubera bica bigira inguvu nyinshi vyihetse ku bushobozi bw'izo nzego. Twarabonye kandi ko Imana yipfuza ko abantu bayo babaho bari mu kuri, bagendera mu kuri, bidegemvya kugira ngo bigobotore ibinyoma vya Satani. Twarabonye ko icaha uku kuntu cononye ibihugu biciye muri uku kuzimizwa na Satani, Imana irashaka ko ibihugu bihinduka bibe abigishwa ba Kristo, bigendere mu kuri guturuka ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero turaraba cane cane ku ruhara jewe na wewe nk'abantu b'Imana dufise mu gukora ico gikorwa Imana iriko irakora mw'isi. Ijambo tuguma tugarukako ni rya rindi ryo muri Matayo 28 kuva ku murongo wa 16 gushika kuri 20. N'amajambo Yesu yavuze niyo ya nyuma yavuze dufatiye kuvyo intumwa Matayo yanditse. Yayavuze yamaze kuzuka, ahuye n'abigishwa biwe ahantu yari yabasavye ko bohurira, kandi yariko arabasezera. Aca arabatuma igikorwa, aca avuga ngo nimugende. Mbere yabanje no kwidondora, aravuga ko yahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. Aca avuga ati rero kubw'ubwo bubasha mfise nk'umwami wanyu, nk'umumetre wanyu, ndabatumye nimugende mu mahanga yose muyahindura abigishwa, mubatize abantu mw'izina ry'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mpwemu Yera, mubigishe gukora ivyo nabageze vyose. Iyi mirongo nkuko nabivuze mu bindi vyigwa vyarenganye, niyo tubonamwo igikorwa nyamukuru Yesu yatumye abamwizera. Iyo usomye muri Mariko urabona urundi ruhande rwavyo, arashira inguvu cyane ku kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu vyakozwe n'intumwa, igihe Luka yavyandika ko avuga ingene Yesu yasezeye abigishwa n'ingene yabatumye, aravugamwo kuvuga ubutumwa hirya no hino ku isi. Luka cane yerekana aho bazogarukiriza ku mpera z'isi. Mariko ashira inguvu ku kuvuga ijambo ry'Imana, ariko Matayo arerekana ko kuvuga ijambo ry'Imana biherekezwa no kwigisha, kubatiza abizeye no kubigisha gukora ivyo Yesu yigishije, hamwe no guhindura igihugu cabo. Aya majambo, iri tegeko, iki gikorwa Yesu yagihaye abamwizera ba mbere, ba bandi bajana nawe, bamwe 12, bamwe bita intumwa. Imbere yuko bitwa intumwa babanje kwitwa abigishwa ba Yesu, aba disciple. Aragera igihe rero abatuma, aho niho baciye baba aba apotre, baciye baba intumwa. Iki gikorwa baragikoze, hanyuma baraheza bagiha urunganwe rwabakurikiye. Ubwo runganwe nago ruhurunganwe rwakurikiye, gutyo kugeza naho bidushikira twebwe uyu munsi. Uyu munsi ni twebwe runganwe Yesu afise ariko aratuma no majambo. Ni twebwe turi bazima, ni twebwe dushoboye guhaguruka tukavuga tugakora, kandi iki nico gikorwa umwigisha wacu, umumetre wacu adushakako.
iri tegeko rero ririmo ibice bitandukanye, harimo uruhande rwerekeye abarongoye amashengero, ni ukuvuga ba bandi bari imbere y'abandi mu buzima bw'amashengero. Igikorwa cabo si ukujana abantu mu ijuru, si ukubaropora babirukana babacomokana babajana, kuko nabo nyene ntibarashikayo. Igikorwa cabo ni ukuvuga ijambo ry'Imana, hakaboneka abizera, abo bizeye bakabatizwa, bagaheza bakigishwa gushira mu ngiro ivyo Yesu yigishije, hanyuma bagaheza bagakora no mu guhindura igihugu cabo. Abarongozi b'amashengero ivyo barabisabwa kubikora, ariko kandi n'abakristo bose hariho ivyo basabwa. Twese nk'abigishwa ba Kristo turatumwa gushira mu ngiro, gukora ivyo Yesu yatwigishije. Si twese twemerewe kubatiza bivanye naho umuntu hari, ariko turashobora kuvuga ubutumwa, ariko kandi turashobora no gusohoka hajya dukorera tukagaragaza ubudasa, tugahindura ikibano cacu. Turasabwa no guhindura igihugu cacu ngo kibe umwigishwa, kwigisha ukuri guturuka ku Mana, kugira ngo n'abatazi Imana bahagarike kubesha, kuko nk'uko nabivuze mu kindi kiganiro, si abantu bose tuzobwira ubutumwa bazokwihana. Umuntu arafise uburenganzira bwo guhitamwo, kandi Imana irabwubahiriza. Hariho abantu bazovyanka, ariko hamwe bodukundira muri uko kuvyanka bagahagarika kubesha, bagahagarika kwiba, bagahagarika ubwicanyi, tukabana neza kuri ino si. Ibisigaye bazoheza bisigura imbere y'Imana, namba bizoba bishoboka ko bisigura. Kwigisha abantu kugendera mu kuri guturuka ku Mana n'igihe batoba bakiriye agakiza. Ariko kandi ijambo ry'Imana rivugwe, ntihagire ureka kwakira agakiza kuko atumvise ijambo ry'Imana. Iki gikorwa rero cyo guhindura igihugu kikaba umwigishwa, Bibiliya irakivuga mu majambo atandukanye. Haraho Bibiliya ikoresha imvugo ngereranyo y'umuco n'umunyu w'isi, ni muri Matayo 5:13 gushika 16. Muri umuco n'umunyu w'isi. Ubu bihe buri aho turi, Imana irashaka ko bugabanuka, kuko iyo ivyo kurya bitagize akanovera haba hariho ingorane mu munyu. Iyo ata munyu washizweho aho birumvikana, muga mu munyu hari nta kuntu ivyo kurya bibura akanovera kandi harimo umunyu. Nimba aho turi ata akanovera kahari k'ubuzima, ikibazo kiri kuri twebwe, turiko turakora iki? Akanovera k'umunyu Imana yadushizemo twagakoresheje iki? Ahantu turi ntihakwiye kugwira ubube gito, umwijima, inyifato mbi, ingeso mbi. Bikwiye kugabanuka kubera hariho umuco. Nka kujya wakije itara, bigaragara yuko hariho itara, ntibikunda ko tuba mu babesha, bikananirana ko habura umuntu n'umwe avuga ukuri, natwe tukajamo tukaba babesha. Oya, Imana irashaka ko tugaragaza ubudasa, niko kuba umuco bisigura. Ego nivyo ntidushoboye kujana abantu mu ijuru ngo tubaterure tubatware, kandi sinaco gikorwa cacu, ariko turashoboye guhindura ibintu aho turi. Ntidushoboye kuzana ijuru ngo rimanuke ribe ngaha, ariko harakwiye kuba ubudasa mu gihugu cacu, mu karere tuba turimwo, kubera tuhari. Irindi jambo rikoreshwa riri mu cete ca mbere intumwa Paulo yandikiye Timoteyo 3:15, havuga ngo ishengero ni nkingi n'umushinge vy'ukuri. Ishengero niryo rihagarariye ukuri. Aho turi hakwiye kwiganza ukuri, ikinyoma kikahava canke kikagabanuka ku rugezo rushimishije. Ntibishoboka ko igihugu kigwiramwo abakirisu ngo congere kigwiramwo n'ibinyoma icyarimwe. Nimba ishengero ari nkingi n'umushinge w'ukuri, arivyo rishigikiye ukuri, ahantu hari ishengero ikinyoma gikwiye kugabanuka. Ariko murabizi muri kino gihugu hari igihe usanga umubeshi ari wakomerwa amashi, umunyakuri akaba ari we yinyegeza, kubera inguvu z'ikinyoma zikiri nyinshi, naho tuvuga ngo turabakirisu benshi. Aha niho Imana ishaka ko dukosora ukubaho kwacu, guhindura ibintu mu buryo bugaragara. Guhindura ihanga umwigishwa bitegeza guhera kuri twebwe. Ntidushobora gufasha ihanga mu bintu natwe ubwacu tukigwana navyo. Ntidushobora kuba ababeshi ngo dufashe ihanga kuba ihanga ryubakiye ku kuri. Ntidushobora kuba turabasuma ngo dufashe igihugu kubakirwa ku muco wo kubaha ibintu bitari ivyawe. Mu Baroma 12:2 hari amajambo yerekana yuko Imana idusaba kutamera nk'uko abandi bose bameze.
ahubwo idusaba guhinduka mu bwenge bwacu, mu vyiyumviro vyacu, mu vyizerwa vyacu, mu byo twemera nko kuri le renouvellement de l'intelligence, ngo maze dushobore kumenya ivyo Imana ishaka, tubitandukanye n'ivyifuzo vyacu, tubitandukanye n'amategeko y'imico yacu, tumenye Imana ishaka iki. Imana irashaka ko abagabo bifata gutya imbere y'abagore babo, ntitubeho dukurikira vya bindi twagiye turayoragura aho twakuriye, kuko hariho igihe biba birimwo vya binyoma vya Satani. Ngo tumaze guhinduka rero, tugahagarika kubesha, tugahagarika kuba indyarya, tugahagarika kwiba, tugahagarika gufata abagore canke abagabo bacu nabi n'ibindi ntabanje kuvuga, aho niho tuzofasha igihugu rero kuja kuri uwo murongo nyene w'iryo hinduka turiko turagaragaza. Tudahindutse, naho twokwirirwa mu rusengero iminsi yose, naho twokwisonzesha kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere, naho twoja mu bikorane gufa ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere, igihugu cacu kizoguma mu mwijima. Igihugu ntigihindurwa n'ubwinshi bw'amashengero, igihugu ntigihindurwa n'ubwinshi bw'abakirisu, igihugu gihindurwa n'abakirisu bahindutse, maze bahaguruka bakagendera iryo hinduka kandi batamaramara, bakavuga ukuri mu banyabinyoma, bagaheza bakigisha n'abandi kugendera muri uko kuri. Reka rero twerekane akarorero keza, ubuzima bwacu bugaragaze ryahinduka Imana ishaka kugaragaza iciye muri twebwe. Iryo hinduka twipfuriza igihugu tubanze tugerekane, aho niho n'abantu bazoha n'agaciro ivyo tuvuga. Reka tuzane ihinduka mu gusigura igituma tumeze uko tumeze, igituma tutabesha, igituma tutiba, igituma tudaturubika abantu, igituma tutihora, igituma duharira abatugiriye nabi. Dusigura iyo biva kugira ngo abantu batahure ko hari ububasha bw'Imana budukoreramwo, maze abafise iyo nyota nabo baze ku Mana, Imana ibahindure. Reka tuzane ihinduka aho turi mu gukwiragiza ukuri tugenderamwo. Kuba twarahagaritse ubube gito twagenderamwo kera ntibihagije, reka tubivuge, dutere intege n'abandi babihagarike. Aho niho igihugu cacu gizoshobora guhinduka. Mu kurangiza, nashaka mvuge ko maze igihe kitari gito ivyigwa vyinshi birenga 50 ndiko ndategura inyigisho zerekeye uguhinduka nyezina. Ibi vyose vyariko birategura aho tugiye kwinjira guhera mu cigwa gikurikira, kuko iri hinduka Imana ivuga rirafise iyo riva. Nico gituma vyari bikeneye ko tubanza gusubira inyuma. Ndabatera intege ngo muze mugerageze mwumvirize ivyigwa vyose vyaje imbere y'iki, kugira ngo bibafashe kwinjira mu rukurikirane rw'ivyigwa bigiye gukurikira, mwumva neza iyo vyaje biva, mwumva imizi yavyo. Kandi ndabasaba ngo izi nyigisho nimba zarabafashije muzikwiragize, muzisangire n'abandi, ntimuvyigungane. Reka dufasha abakristo bene wacu gutahura neza iki gikorwa Imana yaduhamagariye, maze duhaguruke tugikore, kuko ntituzi iminsi dusigaje kuba kuri ino si, kandi ivyo tuzopfa tutarakora ntituzoja kubikorera iyo tuzoba tugiye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta nama nta n'ibikorwa biri hariya tugira tuje, ngo nico gituma igikorwa cose duhisemwo gukora ngo dukwiye kugikorana inkomezi zacu zose. Reka rero dufashanye ibi vyigwa, izi nyigisho tuzisangiza abandi, turonka abakristo benshi muri kino gihugu cacu biyemeza kugendera ubuzima buhindutse, kandi babujana aho baja hose, hajya ku kazi, hajya mu kibano, hajya mu muryango, baheza bakigisha n'abandi guhinduka, kugira ngo igihugu cacu kibe umwigisho wa Kristo, kuko nico Yesu Kristo umwami wacu yadutumye. Ndasubiye kubashimira mwebwe mukurikirana zino nyigisho, ndanabasaba ngo mugire umwete wo gushira mu ngiro ivyo Imana ibiri kwirabigishiriza muri zo, kandi muzisangiza abandi, kugira ngo dufashe igihugu cacu guhinduka kimere nk'uko Imana ishaka ko kimera. Imana ibahezagire.